Hello, muri iyi video tugomba turabe ingene ushobora kuverifya telefone yawe yuko irimo M-Kopa canke ugomba kuyigura ukabiverifya, okay? Uraza muri paramètre, ugiye muri paramètre uca uja kuraba muri system, uca uraba system update, right? Murabona iyi yiwanje bavuga ati current update, nuvuga installation za mise à jour ziri bloqué. Là ça veut dire que haraciyemo M-Kopa ariko barayikuyemo, baca babloka mise à jour kugira ngo nisubire kwigira mise à jour ngo M-Kopa isubiremo. Ikindi ushobora kuraba ni bayita build number, okay? Uraza ukaraba ngaha murabona yuko ari ngaha build number, ukayifyondako ukaraba, right? Ngaha murabona ko bidakunda mode developer ntikunda ko iba active parce que haraciyemo M-Kopa, okay? Contrairement ni ziba zitarimo M-Kopa ingenda bereke uko bica bigenda, okay? Murabona par exemple mu yindi telefone, je vais chercher iyo build number nariko ndabereka. Uraza ngaha muri système, vous voyez à propos du téléphone ngaha build number, murabona yuko baca bakubwira ngo inutile, vous êtes déjà un développeur. Là ça veut dire que ibirakunda yuko iba active. So ngaha naho software update naho nyene murabona yuko birakunda update na, right? Ngaha nta M-Kopa irimo.